Umunsi umwe narigeze kwicara muhira nzi bantu tubana mu rupangu yatsa radio haheze amasaha 2 ku radio hari kwavuza indirimbo z'abanyarwanda candi yahaguruka canda mubaza bro iyo radio uri kuravuza niyo mu Burundi cyane niyo mu Rwanda ngo niyo mu Burundi radio mu Burundi yaza amasaha 2 bari kwavuza indirimbo zo mu Rwanda bro abarundi twikunda ntidukunda ivyacu yaba twikunda tugakunda ivyacu muziki wacu bugera kure iyo menya ko kubabaza ugukunda bitunuza sinari kuvyikoza kukubabaza iyo menya ko bitunuza kukuvangana mu bajama sinari kubikora please nyumviriza wanyereka kenshi kunkunda nkabiraba nk'utabibona none ubundi icuza ese uzagaruka ibagira kahise wanga amasuga Safi yaravuze ati nkeneye 10,000 kugira nzokore concert mugabo bashimye kuzana abo hanze Davis Dioviyari musi ya 10,000 Zibachiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alexander tubandanye tuba amasanamu ameze neza cyane. Uno munsi ndi kumwe n'umwigeme mbona yuko yambaye neza kandi ni mwiza ndibaze ukaberewe mwese murabibona. Turaza kumubaza byinshi bigiye bitandukanye asanzwe ari umuririmbyikazi w'umurundi. Ibikorwa si byinshi bikorwa afise kimwe ndaza kumubaza byinshi bigiye bitandukanye guhera ku buzima bwiwe no kuguhera ku muziki. Reka manze namakaze kuri Cyubahiro TV abanza baramutse we nyene yidondore ndazi yuko ari umuntu akuze ndakuramukije umeze neza. Ndashima. Ndashaka widondora akazi. To Nice ujya nyine tuzi kubera ko wace witwa Nice T. Nice ni joro nanje ndakunda ijoro. Urakunda ijoro. Kubera ko ukunda ijoro. Yani ibintu nisanze maze kuvuga ngo tiri ibintu wisanzemwo umuntu yaba atembera mu ijoro cyane afise ikintu abagiye gukora we ko udakunda gutembera ku murango utembera mu ijoro no sometime nyene ku murango harampress izuba abantu ruja n'uruza mbwa mu ijoro bari pause ni kuvuga hari kumwe ushobora kugenda mu ijoro kavuga ati jewe ino mpunzi ishobora kwijana ku murango reka ndayijane mu ijoro niho yoryoha cyane gusumba wapi se cyo ndabikorera from Sakabo mugendana nabo sanga bafise umwanya mwijoro nyene. Wapi? Je ni jewe nyene ku ruhande rwanje. Kuko nta bintu by'abajama bya cyane fisi. Iyo ugiye mwijoro nibaze yuko ufise umuntu ugiye kuraba. Ahantu ikintu cyambere usohotse mwijoro ikintu cyambere tangura gukora bari giki ku mubiri wawe. Ku mubiri wanje gukora nsohotse ngiye ahantu. Ndoga nk'abandi bose nkambara nk'abandi bose hama nkagenda nkakora ibintu vyanje hama nkagaru. Abavyeyi bagutahura gute ubwo bise abavyeyi baba bagutahura gute mu gihe uvuye gusoka mwijoro keshi na keshi tuzi ukabigema koda kubabanira. Yo barabizi nyene ko kwanza suko nsoka ngiye mu zindi diri sizindi gahunda basi ku murango sinkunda kuboneka mwijoro sakazi nkora mwijoro no gusa ku murango sinshobora kuguma mve takintu cyatari kiriko kinkora mu nzu uri umuririmbyikazi w'umurundi ufise indirimbo imwe kubera ko ufise indirimbo imwe kandi tubona umenga umudada nkawe mwiza bafise aba manager benshi bagiye batandukanye niyo ngitangura career yanje niyo mpamvu ngifise indirimbo imwe nta uhera kuri nyinshi urazi ko ari etape par etape abakobwa beza kenshi na kenshi nkunda kumva ngo ntibabura isoko yasoya akaririmbo kamwe aba manager basha badoga bisunga irya sura yiwe turabona yuko look yiwawe ifise umuntu usanga umenga barasana look yiwiwe kubera iki washimye gushira tentire mu mutwe ye cyo nashimiye tentire nuko ni look ushobora gukoresha mu gihe atayindi look bufise hafi par exemple nk'umushatsi wanje nta meshe yo jamo nta gisiko cyo jamo rero idufasha guhindura look tuje mu buzima busanzwe hajye mu muryango iwanyu ubayeho gute bagufata gute mu muryango bamfata neza nk'umwana wabo kandi mayeho neza cyane kuko barantahura baravuga yuko iyo winjiye mu muziki keshi na keshi harimo ingosi nyinshi zigeze zitandukanye ubwo n'abavyeyi ntibiyumvira ati umwana wacu yaramenje ko yagiye mu muziki juste iryambere biragoye gutahura sivyo birababangamira muga mu nyuma barabivanye n'umuvyeyi mwana yanje uvyumvamwo ko haje sindakoze biringabira akanagushigikira
Je ndakunda y'umuntu yo ndamuhamagaye mu kiganiro hanyuma akaririmba indirimbo yiwe bagiye abantu bakashobora kumva ari ryaje kweri ko ryugurutse ndazi ko manager bamaze kwisuka ari benshi ndaza kubigarukako dushaka kudukubitire kapera gato. Iyo menya ko kubabaza ugukunda bitunuza sinari kuvyikoza kukubabaza. Iyo menya ko bitunuza kukuvangana mu bajama sinari kubikora please nyumviriza. Wanyereka kenshi kunkunda nkabiraba nkutabibona none ubu ndicuza ese uzagaruka. Ibagira kahise wanga amasuga nkukunda erega ubu narashize baby ngarukira. Murakoze. Akugarukire uwo muntu akugarukire ninde washatse kuririmba nde? Rega kenshi na kenshi turadushaka kumva umuririmbyi yarimba indirimbo y'urukundo rivuka abafise umuntu amukunda cyangwa yamuhevye. Wowe urumva wagiye sinzi ko byagenze ko yatinye riga joro wowe wamutaye mu ijoro misi yose. Ni true story cyambere cyoco. Ni couple nagiyemwo hama ndayivamwo hama mu nyuma ndagaruka gusaba ikigongwe bama mahirwe ya kabiri. Ni true story. No barakinyimye. Nanje ndamusavye akwemerere basi. Wamukunda gute urukundo mwari mufitaniye wumva gukunda gute gwapima ibiro binga? Chonzi twarakundana bro. Twarakundana s'il vous plaît. Ureka nivuge ko basi uko simbanza abantu ratsko duhindukiye. Je naramukunda. Uhitiramo kumusore indirimbo. Umuntu yari afise agaciro kangana iki mu buzima bwawe? Rinzure gusora ibihumbi majana 2 gusora indirimbo aba ari ibintu bitoroshe. Yari afise agaciro kangana iki mu buzima bwawe? Nawe ucu byumva yari afise agaciro gakomeye kandi nubu aracagafise. Uracamukunda nawe ntagukunda. Ntiwazi ko yararondeye uwundi. No muntu si buri muntu wese muhebana ngo acareka kugukunda. Nanye ndazashobora kuba akinkunda mugabo ibihe bitemera ko tuba approach. Ndazi ko abakobwa nkamwe bwiye abarimvyi binjiye y'umukobwa yinjiye muri game usanga ashahindura abagenzi. Umaze guhindura abagenzi bangahe kuva utangura akazi k'umuziki? Je nta mugenzi nigeze mpindura ko nta nabagenzi nigeze ngira. Je nta mugenzi turabajama cyane nguku no je ni mama ndi for time turavugana ntituvugane nibisanzwe. Nta nkora mutima y'umugenzi je ngira. No. Nuwahe muririmbyi ngaha mu Burundi ushobora kuba wowe nuko aririmba ukabona ati jewe uyu unye dukoranye ndabona umenga afite isho nyengerereza? Je ku kintu cya collaboration ndaba umuntu hariho ico dukoranye collab hari ahantu yongeza. Sindaba ngo arazi kuririmba. No. We mbona ati turashobora gukorana hama kikampresenta ahantu ntarashika turakora bro. Ndazi ko hari habigeme benshi ngaha mu Burundi baririmba kandi baririmba neza. Ngaha mu Burundi no hamuririmbye vuga ati je ndakunda uko aririmba kweri nawe nyina Jed kushobora kuzana ikintu kikaza kimeze neza. Bose nukuri ndabemera kubi rero ndabemera bose bro. Nta murundi kazi numwe arigerana hasi bose. Mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu Burundi bihugu bitandukanye turabona bakora indirimbo imwe ngo usanga kugira azi ngaha mu Burundi bamuha nk'idolari $500 cyangwa anarenga. Mu Burundi ariko tukabona yuko hari abaririmbyi benshi baririmbana album uko bazifise ariko ntibaronke show. Ntubona yuko rimwe na rimwe uzava wibaza ati aka kazi karavuna sana? Biravuna nivyo nta kazi kataruhisha gusa n'amakosa yacu. Umunsi umwe narigeze kwicara muhira nzi bantu tubana mu rupangu araje haheze amasaha 2 kundiri kwiraje hari kwavuza indirimbo z'abanyarwanda candi yahaguruka canda mubaza bro iyo radio uri kuravuza niyo mu Burundi cyane niyo mu Rwanda ngo niyo mu Burundi. Radio mu Burundi yaza amasaha 2 bari kwavuza indirimbo za mu Rwanda bro abarundi ntitwikunda ntidukunda ivyacu yaba twikunda tugakunda ivyacu muziki wacu bugera kure. Satbi yaravuze ati nkeneye 10 kugira nzokore concert mugabo bashimye kuzana abo hanze Davis Yoviari musi ya 10. Nibaze yuko ajya amahero rya muririmbyi ntaragera kubo yamuha guseruka aho nyine ngaha mu Burundi na mahera menshi mugabo uravye ibikogwa Satbi bamaze gukora birengeye by'ijya muririmbyi yo mu Rwanda. Nico rero ndiko ndakubwira yuko twisuzuguza abarundi kubera yabivuze izo 10 yazisavye baciye bamwereka ahubwo ntituziguha reka tuzana abandi tuzibaho bona nagasuzugura turisuzugura twebwe nyene. Nikiye kintu nka wewe ubona bakwiye gukora kugira umuziki w'Uburundi ubandanye utera imbere n'abaririmbye mukagira ico mwinjije? Cyambere no kwitahura, icya kabiri no kwitahura no kumenya ivyo turimo. Cause muri club
Ntuze yarigeze kubivuga DJ Brian. Sinzi kibazo ntuze yaramubajije aca mwishira ati je nazungurutse ama club yose ngaha mu Burundi nasanze abanyarwanda muri ko muravutse. Mugaya ntuze yarabivuze Alvin Smith avuga ati je nagiye mu Rwanda havuzwe indirimbo zibiri gusa z'abarundi. Yo na ibisusu. Gisigura yuko bari abaritahuye bakunda ivyabo hama bakabisangiza abandi. Natwe ntituritahura kugira dukunda ivyacu tubisangiza abandi. Twebwe ahubwo baracadusangiza ivy'abandi. Kandi amaradiyo n'ay'abanyamahanga niyo mpamvu bazana amafaranga yabo mu Burundi kugira bazoze baravuza abanyamahanga biwabo. Rego iyo tekiniki iriho kandi twese turabizi ko amaradiyo menshi ngaha mu Burundi ari ay'abanyamahanga. Nivyo gusa nibazo ujya munyamahanga atari wari DJ kuri iyo radio. Sumurundi ari DJ yaramubuje ati ntuzovuza abarundi abayaramubuje ko onyacigira mubuza mugabo hariho umumenyesha makuru ashobora kuba yohabwa amafaranga n'umunyamahanga mwene radio akavuga ati navuze iwacu nta kibazo je ntaco ndayibonamo kuko yoba amaradiyo yoba ari abarundi bayuguruza tuba dufise agaciro kanini nya cyane. Probleme dufise abarundi buri muntu wese yibona umustar DJ okwiradio ni star DJ mu maklabu ni umusitare kurusha umwe n'indirimbo avuza. Umujournaliste ni umusitare kurusha wa hikiganiro. Umuntu wese ari muri entertainment abayibona umusitare. Oroke sivyo. Mugabo hari ikintu namye mvuga yuko uberewe. Cyenda kigarukeko. Hajya impuzu ya mbere umaze kugura mu isoko kabone kuyiguza amahera make abaranga. Make. Cyane ko nanje ibintu bizimvye ntiduhuze. Je nikundira barovro. Bonizo zintoka. Magaza je kuva nkiri muto isinegera ngora magaza. Nakagaga kanzu kanje ashobora muri vire kuri 5000 ugasangura karose kandi ukabego. Nta bintu je vya no. Je niyambaranye nuko simple mbonye akanura ari keza naho abari urenganye mwibarabara nkagashima ndakagura. Abaseri queen babameze gute? Slay queen. Slay queen shora kumubona nibaze ko muhurira mu kazi kiwe. Yanjira kumubona mu maso ko kivuga ngo jya mu slay queen. Mutarahora ku kazi. Ni kuvuga nabajya abantu batembera mu ijoro basohoka mu ijoro babara basari queen. None mu ijoro hasohoka slay queen. Okay, slay queen basine. Slay queen ni. Nanjye ni impamvu nakikubajije kugira we nawe ukinsigurira. Ukimbajije ukizi ahubwo mbwira kugira nibaze ko slay queen ari abantu baba bakunda abagabo cyane cankwe bo bari abantu nyine bo nyine ubwabo bavuga ati mbo twe tujya kwigufotoza amafoto shoot amezuku kugira tuje gushira hanaka kugira dukore publicity y'ibindi yandi makampani runaka batorona. Nibaze ko ari uko nyene. Si ibyo slay queen. Je nibaze ko slay queen ari umuntu yidandaza. Ndavyibaza no yidandaza. Hagere n'ujya muntu wo kwipave usanga ari we. None. Mugandi badusenga barucana ibeye. Je sindi ndakubaze wewe. Bango simwe mugenda kukugura. Wamake yabaranga. Bamakeye. Wowe nkubu umuntu akurondeye wa mucanga bishitse kuri wewe umuntu akurondeye wa mucanga. Kandi je ntari slay queen. Agaca ndondera mbwira ivyo. Akubwira ati je ndashaka ubewe. Mbewe mbumslay queen. Ariko ambwiye. Ndamubrose nivyo mubabaza ndamututse nivyo no bantaye. No, nisanze. Naco no mwishira kuko umuntu uko siyo career yanje sibwo buzima bwanje. Amerika ndagushimira nibazi yuko amajambo twayaze ameze neza. Ubwire n'abakunzi bawe kugira baze kugusupportinga kuri YouTube no kuri Instagram hose. Ndabakunda cyane abarundi n'abarundi kazi tubandanye dukunda ivyacu dushira imbere ivyacu cyane kuko twese turi bamwe. Tubwira channel ya YouTube kugira baze kugira subscribe. Channel yanje ni Night Official ku mbuga zose ni Night Official kuri Facebook, Instagram, TikTok, Telegram zose ndazikoresha. YouTube ni Night Official ucumbona. Video tuzokabona ryari? Video ni soon. Nuko inyuma ya Noel ndibaza zobanare ku ikindi kintu mvuye muri show izobera Igitega kuri Antonio Babanyagitega mwitegure bye. Alvin Smith na Shani Queen tuzatwaduganye. Tuzatwamanukanye mwigeme mwiza wa mbere ibujumbura. Sindi wa mbere kakumbeshera. Wari ki wigaya? No sinigaya je nditahora. None ngene mvuge ndi umukobwa wa mbere ibujumbura kandi nzi ko hari abandi banduta. Je sindi wa mbere ngo mwiza. Ndi muri beza basi. Reka ndagushimire cyane. Murakoze nawe. Yes, bakunzi ba Churo TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alex nabonanye baha amasana mumeze neza cyane. Mubonanye mukana subscribe na comment turabakunda cyane.